Got the curves. Oh my, you got me eyes, motherfucker. I know what you like. Oh yeah, you know me. I know you, bro. Kono kuri. Mama yemeye ntabacemeye. Kandi bizogenda neza. Sheri. Akanimero. Oh, eki. Begi kuri niko ndagukunda. Ndagukunda cyane. Jamba nkeneye kwamba binga rumwe rohaka twigwiza ibiko. Je ndabihaze. Wibagiye kazi nkora. Izi telefone n'akabati kuzuye ibibazo. Gushika aho usigawe ntayira kosa atanu zijo. Kuko jewe ubwanje iyo have yibaza ko ndiko ndamubesha. Tuzuza kubino nyene. Waha. Habayiki. Mikareka kurira. Rutozo uvuye he? Nanimvuye kuraba ko nta rindi kubarabara. Ehera abamika n'umukondo ugendera hejuru. Burya hari n'ikindi kintu ushaka kuguhanura. Sheri, je ndifuza kumenya ko isaha abavyeyi bawe baba. Hello guys, nizere ko meze neza kunza Black TV da mukijamwere hose uri mu Burundi uri mu mahanga Dorsa rakura mukije na Black TV yose nzima irakura mukije reka ndakwifurize Noel nziza uyiryohe umba uyishemo uburyohe umva unezerwa basi ego ndakwinginze Dorsa rabigusavye nezerwa uko nanje ndanezerewe munezere nanje munezerewe so uri mushasha no gusaba yuko ugira subscribe kugira ubone ibindi biganiro ntiwibagire kajya gakengeri uga novuga bwa dome kurutoki mugana ga flash muisanzwe kugira ushobore kubona ibindi biganiro biri nyuma ereka nibizoza byose uzoco habwa makuru yuko bije ushobora nka mahigo yo kubiraba namanda babwiye ko namafise abatumire badasanzwe baba bafise impano canke bafise ikintu kinini cyane baba batuzaniye canke bashaka kudushikiriza uburundi buzokwama budutangaza kuko dufise abantu batangajije reka duhikaze umushitsi wacu araza kubibwira ababwira ivyo akora ekaraza kubabwira nuwariwe karibu murakoze bashaka kwidondora okay ku bantu banze je nitwa Nyandwi Gadis niyo mazina yanje nahawe n'abavyeyi ariko izina y'ubusitani nitwa T-Boy T-Boy yeah kuri ki T-Boy T-Boy izina ya T-Boy yavuye hano kure nararavye ibintu byinshi ku isi mbona biguma bihindagurika urashobora gufata iki ukagihingura mu iki niki mugasi ndabona umuhungu yahindutse umukobwa mu buzima nace numva ko menga ngenzo kubona umuhungu forever nitwa rero jewe T hakanu kamanisha T nakanu mukibanga nshobora kuvuga ariko boy numva nyene na bakunda umuhungu forever sinzo hinduka cyitwa T-Boy okay kwa T-Boy T-Boy ninde T-Boy reka mbanze babwire T-Boy n'umurundi kwanza ariko ataba mu Burundi ariko yaduhaye novuga twagize iteka muri Black TV kuronka babita kenshi aba diaspora dufise mu diaspora ndiko nkoresha mu diaspora tumenyane twamenyanye nuko nyine ya T-Boy ninde T-Boy yakuze mu muryango meze gute hama kwiki T-Boy yobaje mu Burundi ya T-Boy no T-Boy n'umwana yavukiye muri Tanzania yakuriye Tanzania ariko niyagize amahirwe yo gukura mu gihugu cy'u Burundi kuko niho abavyeyi be baturuka T-Boy akaba ari umuntu aba muri Amerika nkaba naje ngaha mu gihugu c'amavukiro y'abavyeyi ubwo je sinavukiye ubwa birangyohera kuko nitwa kundi mu Burundi kuko mu Burundi iyo umuvyeyi wahaturuka niho ubona ubuturuka nizivye ya bisigura ko naje ngaha nyene ni wanyu kuraba igihugu cyacu cy'u Burundi c'amavuko no gukora ibindi bikorwa bikurikira turacabandanya ninde T-Boy yatubwiye aho yavukiye eka n'igituma yaje mu Burundi reka tugende tubandanya T-Boy none yoba yakuze gute yoba yaje nkuko wabivuze yakuriye muri Tanzania yaje mu Burundi ryari kavuga neza ikirundi yahamaze imyaka ingana gute ikirundi urabona yuba nk'abavyeyi bacu bavuga ikirundi nyene turakigira kuri bo kandi kenshi na kenshi turafata kanya tukaza gutembera mu gihugu c'amavuko tukamara umwanya munini ye tukakiga nako tukakimenya amane T-Boy akaba yaje ngaha mu Burundi gukora igikorwa citwa filme ifilme twa Diaspora niyo nicyo kintu ari mu rabakorera mu iki gihe imbere ko tuja kuri iyo filme reka dusubire inyuma gatonya hajya T-Boy mu buto bwiwe yakunda gukora iki canke yigiye ibiki T-Boy T-Boy yakunda gukina umupira n'umuntu akina umupira cyane ku mashuri
ariko mu nyuma yaho maze gukura nabonye ko umupira menga wapi uranjena canja mu muziki nawo nabaye umusitari nararimbye indirimbo nyinshi cyane ariko sinabashe kuzirekura abantu benshi bazumve bivanye n'uburyo nari ndimwo ariko gusa narabaye umusitari kanatsi abantu benshi baranzi narakoranye indirimbo n'umusani mu nyene akomeye mu Burundi kwa MT number 1 twarakoze album yose nzima na MT number 1 so niho izina rya Tiboye kwanza ryanakuriye n'abantu benshi banarimenyeye ariko maze kubona menga ibintu birahindutse ubuzima naragaritse umuziki gatoya aho hari mu muri 2011 niho nahagarika umuziki cyangwa nkora ivyanje rero ubu rero ndiko ndiyumvira kuza mu game bivanye muri filime bivanye n'ukuntu numva menga hari ikintu nahomvye kiri mu mana ariko nakuza numva kumenga ndafise imana ya filime Diaspora duhe umuco dusigurire kuki diaspora ivuga mwiki ngo mubakorera ko aba diaspora bakoze iki arabidusigurira byose ya filime Diaspora nje kuyisohora bivanye ko mbona harimo diaspora ko nakoze mu gihugu cy'u Burundi ariko gataha taco bavuze kandi sibyo kandi nkaba numva ibinyamakuru bitandukanye ukaza wumva uyu ngushaka mu diaspora araho kunuko nkumva igina diaspora nanje kumva danjena nashe mvuga ati no diaspora habe ngire research ndabikintu gituma abantu babavuga sibyo ariko nkaca mbona abandi bakobwa ku ma interview abahungu bavuga ati ngabakobwa ba diaspora ngabakobwa baragira iki abakobwa abahungu bahugiye kutumara abakobwa aba diaspora kabisa nandero bafise ngo nibatugirira ihuruma kubijanye n'abakobwa bacu mu gihugu cy'u Burundi n'abakobwa nabo kararamika ati njewe ngo ntakundanye no mu diaspora kunuko n'umuhungu nawe ati njewe shaka umukobwa mu diaspora nkuko nyene ugasanga biguma bivugwa nkuko nyene canzana ico cyumviro rero ati rero have nzokwigisha icigo kijanye n'aba diaspora n'abakobwa barundi cyangwa abahungu barundi bari mu gihugu cy'u Burundi ndabikuntu no bigisha kugira ibintu byo kuguma bavuga ndabaho umuco kabisa abagenda bavuga ko tubatwara abakobwa atari byo kuki wahisemwo gukoresha abarundi ko tuzi yuko usanzwe uba mu gihugu kitari ino mu mahanga ariko bavuga mu Kirundi kandi ukaba warakuriye no muri Tanzania aho tuzi yuko hari n'abakinyi beza cyane ni giki wabonyamwe abakinyi b'abarundi n'abarundi kazi ya nukuvuga ibindi bihugu byateye imbere kubijanye na filime ariko Burundi bari busigaye inyuma ariko muri iki gihe ndabona mengo Burundi nabwo bari kubatera imbere kubijanye na filime kasi barimo barakora neza kandi gukora mu Burundi no kubera nkuko nabikubwiye nyene kubera ko ariho abavyi banje baje baturuka biswe kundi umurundi nanje numva ari uko menga ni vyiza nanje nshizemo akantu ko kubongera inguvu mu bikorwa byabo hanaje gushigikira kwanza nje urabona hano Inkinzo TV nabakinyi babingozi ngire maze kubabona barimo rakina neza cyane gose barimo rakina filime seritwa ibanga so naje no kubafata ku mugongo kanatsi naje ni manager wabo muri sponsor wabo wa Inkinzo TV muri iyo filme Diaspora numvise yuko hariho imyidogo ku ba diaspora eka hariho n'aba diaspora babeshegwa burya muri ba diaspora wewe nturimwo burya wewe uri mu bo bidogera canke uri mu bo bavuga ati mureke kutubeshe urumva nyene bavuze diaspora bamari bavuze nka bose mu camake numva nanjye bandi mo nyene yego urumva bamwe barabeshegwa abandi sivyo ariko baravuga nyine induru nyene bamabare karamye ati abakobwa baratwaye abakobwa kabisa ba diaspora ku bwawe turavye abo ba diaspora afite imyifato nziza ya barayifise kabisa ibereye cyane kubera ko mu diaspora kwanza igituma afise imyifato myiza wewe aravurugwa burya nubona abakobwa ngo barakunda ba diaspora sabahungu sibo babarondera abakobwa barondera ba diaspora rero umuntu agomba gukuroga ati none ukuntu gufata ishati tinugende nawe ucumwereka nyene udasa ati sawa kazima rero nyikwegeye turabaho umwanya umva muraryoherwa ariko none bigende gute umva wo bamara cyambere Jesse mvuga umukobwa arambona nambaye neza tino mu diaspora yuzuye ati naganota shaka sibyo tumaze kubona ko ronka ushaka kanoti nako tumenye ubundi bwe dukoresha kugira tucare nako umwana mushimukini game mu cyamake mbwa nta rukundo bafitiye aba diaspora uti rero abakobwa b'abarundi kazi nanje uranshizemo ntawe uri mwenyene umva turakunda bari kumva urekarama uvuga ati utarongo mu diaspora nubwo zoranka amahoro siko wamuvuga narakimisha mwana bivuga bakubeshera kivyo turabiyaga hanyuma sawa
je turaza kugenda hanyuma muga reka tuvuga abandi ariko burya uvuze uko kumenga urukura beshera abakobwa b'abarundi kazi uti rero dufise inyifato mbi imyifato mbi niyo nyene gukunda abantu nk'abashiri banyu bakenye ngo mushaka ba diaspora na filime ni ikiri kirigisha mbere muzobibona muri filime ya diaspora muciye kuri Nkinzo TV muzobona kwera ico nashatse kumanisha. Okay, tuzoyibona ryari ko nje nkaje numva shakwira ko ndumva ngo bamvuzemwo nkeka ndimwo naho ninda kuko bavuze umurundi kazi nawe urimwo none umurundi kazi bisigura mama je nawe batuvuze biragenda filime izosohoka itariki imwe z'ukwa mbere izoza kuri bonane niyo zitangura umwaka kabisa wa 2022. Okay, nyimba atari banga twomenya abakinye bamwe mwoba mwaracagoye nta ngorane kwenda shaka kubavuga yego kwanza nk'abantu basigaye bazi Nkinzo TV murabiza abakinyi bayo bose barazwi umuntu ayirimwo hariho boss wabo yitwa Joaquim Smith harimo witwa Ray Aiva harimo Mika harimo ba Bera harimo na ba Monia abo harimo n'umuntu akomeye sana boss lady ari witwa Dodo mwubahwe turabaramukije kuri Black TV turayirindiranye igishika kinini cyane mwavuzwe aba diaspora abarundi kazi natwe twavuzwe reka turabi izo ngeso zacu baza bazishira habona Tibo yaje gukora umuti mu majambo Tibo aho no kuvuga Tibo aje guteteya abahungu baguma bidoga titura barabatwara abasheri ngiye kubabwiza ukuri nje kubakorera umuti abo bashiri banyu baramuka babonye iyo filime uwo mushiri waza gukunda forever kandi zoje umva kumenga ntabwo asura kuzakurikira amafaranga none ko bivugwa ngo aba diaspora bo bari hanze batari mu wundi babayeho nabi nivyo oya diaspora yana majambo y'abantu none womenya gute kabayeho nabi utabibona nivyo nyende dushaka ahubwo tuvuge oya njye ndabino navuga hano ngiye gutumunwa kandi umugabo iri nibanga ryacu burya aba diaspora turazinanye ukuntu tubanye iyo nibanga ryacu riturimwo nanye sinaje kuvuga ati ngo babayeho ukuntu nuko ko hari kumena wari umunwa mwavyumvise ntabwo babayeho nabi ariko reka tumushimire ko nawe duhaye umwanya wawe ego gira icyo ubwiye abakunzi ba Black TV abakunzi ba Black TV nongeye kubaramutsa sana nongeye narabasezera kandi ku kiganiro duhejeje gukora nizere ko mwatwumvishe ibyo twavuze kwere ndabakunda cyane gose ariko ndabashaka mugende kuri Nkinzo TV mukurikirana ifilime yitwa Diaspora nimwibagire kugira subscribe kuri Nkinzo TV na Black TV mugire na share na commentaire byose nimwibagire agakengere gatukura kitwa bell notification kugira muze muraba bambere kuronka ibiganiro biciye kwayo ma TV. Merci beaucoup ndishimye cyane bakunza Black TV reka ndabasezere mwongera mudukurikirana turabakunda cyane bye.